nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohana Mweranda. Ninahaswa mukama. Muri rya minsi Yesu yariko arasenga hanga ijuru avuga ati, dawe mweranda, nugumye mu izina ryawe abo wampaye kugira ngo babe umwe nkatwe. Aho nari kumwe nabo narabazigamye mu izina ryawe. Abo wampaye narabatunze, kandi nta n'umwe muri bo yatakaye atari uwahariwe gutakara, kugira ngo iryanditswe ritahe. Yamara ubundaji wawe, kandi mvuga ntyo nkiri ku isi, kugira ngo akanyamuneza kanje kabuzure. Narabahaye ijambo ryawe, vyongeye isi yarabanse kuko batarabayo, nk'uko nanje ntari uw'isi. Sigusavye ngo bakure ku isi, ariko ngo barinda kabi. Sabisi nk'uko nanje ntari uw'isi. Bagire beranda mu kuri, kuko ijambo ryawe ari ry'ukuri. Nk'uko wantumye ku isi, niko naje nabatumye ku isi, kandi narakwituye ku bwabo, ngo nabo bakwiture mu kuri. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Kristo shemezwa. Mu gisomwa ca mbere mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, turabandanya twumva ijambo ry'Imana rizanana muri uyu mwanya Pawulo yamaranye n'aba baserukira imibano, imiryango y'abakristo bari i Efesi, bariko barasezerana, kandi Pawulo we akumva ko abasezera irya nyuma batazosubira kumubona. Mwumvise mu gusozera yuko basezerana bumva buzuye umubabaro, kubera yuko yababwiye ati, ndumva neza ko urugendo mfashe rutera rushira kutazosubira kubonana amaso mu yandi. Si ibintu byama byoroshe ko abantu bari bamaranye igihe bakorana ubutumwa, bazinanye mu tuntu twinshi mu vy'Imana yagiye irabagirira, ugasanga babaye nk'abantu basangiye ubuzima, utandukana cama ari ikintu kigoye. Ariko nk'uko tubizi, nk'uko twabizirikanye ubuheruka, utandukanya n'ubwo bishobora kutubabaza, ntibivuga yuko vyamara bibi. Hari igihe arakaryo ko kugurura igihe gishasha ku batandukanye, no kuco bakorera hamwe kugira ngo gikure. Umwana biramusaba ko atandukana na mama wiwe, akava mu nda ya mama wiwe kugira ngo abe umuntu akuze. Biramusaba ko atandukana n'ibere kugira ngo yumve ingene ubugari n'akabenzi biryoshe, ingene ibindi byo ari byo kurya n'ibindi biryoshe. Biramusaba ko atandukana n'ibibero vya nyina wiwe kugira ngo amenye yuko kugendagenda kwavura, kugendagenda ko bigira umuntu abushitse, atari umuntu umenga yama yavuna ari hasi. Birasaba yuko wewe patiri utandukana na radio baya, naho benshi baza ngo hamaze imyaka myinshi uzogwayo. Dushika bo bakambwira ati vayo genda. Birakenerwa yuko mama ari ngaha n'ubinashuka zomvira je beno hagati mu mwaka, vayo niko gatukeneye ngaha. Igihe bitavuye ku kintu kibi, ari naho ushaka weve mu kintu kibi, mugabo Imana igira ikirize n'ikindi kintu. Igire canke ikize, canke ikuze, canke ikomeze. Nitwame dufata rero yuko utandukana umenga vyamara ibibi nubwo bibabaza. Iyo bitavuye ku mutima mubi w'urwanko, ariko bikava kugira ngo ibintu bisubire bihumeke, bikomere, bikure, bishike mu bigero, ibyo ari igihe bikenerwa. Kandi aba baratandukanye, barazi neza yuko arabyumva ati sinzogaruka bwa, suko nawe umenga bivuze ryohewe.
arabara kubona atazosubira kubona abo bantu bari bamaze igihe basanga ibyiza byinshi mu Mana, ariko akumva ko Imana imusavye iki, tambuka dutere iyindi ntambwe, kuko intambwe z'ubuzima ntizirarangira, zizorangira ari uko Mukama agize ati godoka arageze kuza. Kandi Paulo azovyumva yuko ariko aragira, akabwira ati ndavyumva neza kuko ndumva ibindindiriye hari imbere. Burya umuntu w'Imana arashobora kutaba yumva nibogana n'ingoga umunsi n'isaha azogirako, kuko yano mabanga y'Imana, mugabo akumva ko igihe ciwe kiriko kiragira yuko bishobora gushika umwanya wari wose Mukama akamwakura akagira ati ingo ubu rero ushike hamwe wahabiye, hamwe warondera gushika. Nibyo hari igihe umuntu ahindukira kandi akibaza ati mbega kubera iki tugira ubwoba? Twese tuvuga ko dushaka ijuru, barese ibyo. Mugabo nawe binoga ko mu muntu ubuzima bwo bwabo buhishije gute, ukabwira uti Mukama araje gutora ubwitahe, camugoza akamumenga karabana. Bino muri kurava kwisi kuremereye kuruhisha ushaka kwigira. Ugasanga nico gihushaka kitubamo, kubera yuko kumbure tugira tuti reka ngende sozereye ibyo ngana, ntabyo uzopfa umanze genda imbere, hari n'ibindi bintu byiza. Dusaba Mukama kugira ngo uko ahubwo iminsi y'ubuzima yacu yiterera ishirwe ya munsi, aba ari kubwoba bugabanuka, ahubwo aba ariko turyoherwa nuko tugiye gusanganirwa n'umuntu adukunda. Kubera yuko mbere n'inyigisho kenshi zikunze kuza zishingira ku muntu umenga turindiriye mu rubanza ati ingo shanda kurindiriye, tuze duhonyore hamwe, dufise iyo Mana mu mutwe, nicyo gituma dufise ubwoba gutaha. Ntidufise kumbure kuko inabukwi Imana iyise wa Yesu Kristo, Yesu yumva yuko ahimbariwe kuja guhura nayo kubwiwe no kubw'abigishwa biwe, kuko arazi yuko ukugenda kwiwe mu gusesekaza imigisha myinshi izotuma abigishwa biwe mbere bisanga hari ikindi kintu gikomeye cyakorera muri Yesu, mugabo batashobora kwakira bugingo yarakiri ngaho, bategereza kwakira ari uko nawe atambutse. Nibyo nitwava muri ubuzima n'ubundi yiyakiriye mu mbabazi z'Imana, agaheza byose uko yabibayemo, akemera kubisangira n'Imana, Imana ikamwakira, igaheza ibindi ikavyimenyera, kuko n'Imana nziza isohokera gukiza. Nico c'umwigishwa mutumwa wa Yesu. Burya umutumwa kugira ngo abe umutumwa mwiza ategerezwa kuguma ari umwigishwa, kandi umwigishwa nawe kugira ngo abe umwigishwa yama by'ukuri yumviriza Yesu, hari ahantu Yesu amurungika ati ku byo tumaze gusangira, genda ube umutumwa nawe ushikiriza abandi ico ciza wakabakavye, wakorakoye, wumvise, wabonye, wakiriye, kigakora ibyiza, kikagushikana ku kintu ciza wabonye Imana musangira nayo. Paulo akatubwira, akatwigisha kumbure muri iri jambo ryiza ababwira asa n'uriko arabaraga ibintu bikomakomeye bizobafasha kuzigama igihagararo c'umwigishwa mutumwa. Kagira ati rero nk'abatumwa mwashinzwe kuyobora imiryango, imibano y'abakristu, ikintu ca mbere mwiyubare mwebwe nyene. Abantu bari imbere y'abandi, kwiyubara twebwe nyene, kuko burya umuntu ari imbere y'abandi ni ikintu kitoroshe, ko arategerezwa kuhaba kubwiwe no kubw'abandi. Kubera iki? Kubera yuko burya nubwo usanga umenga ubutumwa bwa mbere nubwo kwigisha, arigisha mu nyigisho uko Umukama yayiduhaye itegekanijwe mu ijambo ry'Imana, ariko kandi arategerezwa kugira ni kuyigisha ku buryo abayumva baheza bakayizigira. Uko kuyizigira rero kuvyagwa nuko abamwumviriza, abari imbere
bamwumvamo umuntu agwana nawe agerageza gushira mu ngiro iyo nyigisho. Gushira mu ngiro iyo nyigisho. Murabe nk'ingene ibintu bimwe bimwe bidafata. Gasanga ndakwigishije ibintu kandi vraiment n'amajambo meza komeye akaze mbere ahanitse meza gushikira kuva kwa bakoze ku mutima, mugabo tugeze aho hanze nacabwira nibigesha bisige hanjye reka kamwereke ngaho akurira indi nini agenda ariko ndacugate badavyisha byose nkaza navuga nka tugendere kuri ibi, mugabo dusohotse hanze ukabona umenga bigeze kuri jewe siko bitegerezwa kugenda ukamenga cyangomba guca hano bica bitimuva uba wishe ubusutse agapfungo mu muntu yariko arakumviriza. Bimwe ushobora gusanga dusokorotse ku mamedia ku marezo sosio tuvuga ibintu bitonze neza imigambi myiza, ariko twinjira mu mahita majoro y'iwacu ndaja amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'imigambwe, amacakubiri y'ibiki byinshi, ugaca usanga rero nico gituma dushobora kwiha amavision tukibiki ukabona ntibivaho biri, kuko ivyo uhejeje kuvuga aho hanze mu buzima bwa misi yose uhejeje guca ubisenyuza ikindi kintu. Kandi rero burya hari igihe usanga ibi bintu tuvugana mu bwongoshwa mu relation y'umwe n'umwe bifata cyane gusura irya twavugiye mu bishi, sinzi ko murabibona. Nakaryo keza kugira ngo twese dusabiranire. Birashobora gushika ugasanga n'umuntu ari imbere y'abandi canke n'undi wese agejwe abandi biramuciyemwo nk'umuntu Imana niba yamushize imbere yanyu nuko ari umumarayika canke ari kimungu, ariko hariho uko bishobora gucamo nk'umuntu, hariho no kumwe bishobora gusokoroka nk'ikintu ufise muri conviction yiwawe. Beraho hanze uzona yuko umuntu wari wima iyo bishitse nawe akanyerera ukamubona nawe aja kwirega, ukamubona nawe ari umuntu yigaye yanaguca ababwira ati urambabarira havyanyiyatse, aho uzokuba uti by'ukuri uyu muntu arimo ukuri kandi arashaka nawe gushikira icyo arabwira abandi. Rero ugashobora gusanga iyo umuntu ameze gutyo azoshobora no kubyigisha neza abandi kuko nawe azi experience agira. Aha rero Paulo agize ati kwiyubara igihe cyose, kwisuzuma kugira ngo urabe ukungene uri kurabipanga uyu munsi ko ariko by'ukuri bihuye no kwemera kwawe. Hari umwisuzumo uhoraho ku muntu wese kugira ngo arabe yuko kumwe mu bwinshi hamwe aba umutumwa ko ngaho hanze abigumya mu mwigisho yama ariko ararabira ku mwigisha we, kuko handi ho ni hamwe umuntu aca yibaza yuko umenga ariko aracika, umuntu abona kina macenga tubwire Kristo mu mavuga ibintu bikomeye cyane neza, agasanga ariko arigenera gutakara. Uko niko tutakara. Nagomba ndabifatanye n'iri jambo iyo kenshi mu bisomye bica bibatera ubwoba. Iri jambo Yesu avuze ariko arasenga mu gisabisho ciwe ngo aho nari kumwe nabo narabaziganye mu izina ryawe, abo wampaye narabatunze kandi nta n'umwe muri bo yatakaye atari uwahariwe gutakara. Mukama jewe wamariye gutakara cyangwa se ko ngatumwanya nzohereza gutakara. Tugire Kristo. Nagaze Kristo. Ico rero icyamu cyandikishe yaja kunda mu kwirasaze mugasesa amaraso makenyu gacucandikisha amaraso yawe kikabikintu cy'abantu aho hantu kabwira shetani uti uzovakoze kora handi hose mubiri wanje utera ibikomere ugwaze ubiri sinzokwemerera aho hantu uzibwire mwera ko Imana yawe ko shetani yakora naho kutigera wemera yuko shetani kwemeza yuko wewe umenga Imana yakuremeye gutaka. Iyo si Imana, si umukama wa Yesu Kristo.
iri kumviriza neza ijambo. Mu Gifaransa navuga ngo le fils de la perdition. Yesu ntiyavuze ati ngo kiretse uwo wewe waremeye gutaka. Ayo majambo mvuga atamka. Ngo kiretse uwahariwe gutaka. Ukibazo uti ninde yamuhariye? Si Imana yamuhariye gutaka. Nta numwe. Imana ni rukundo. Yesu yaramaze kubitubwira. Ntiyagira ishitani yo naho wavutse kumbure bivuye mu cyaha cy'ababyeyi bawe, kugira ngo ube nta muntu ariyo nko kumenga yaraciye n'Imana abaho atavuye mu ngingo y'Imana. Mbega uyu mwana yaje gute? Ubwo wewe hari abantu bica bakamenga bariko barafasha Imana gukuraho abantu baba barayiciye ngo baza mu isi itabanze. Nta numwe ariho atavuye mu rukundo rw'Imana. Nta numwe Imana ire, kuko Imana ni nziza. Sinigeze kwivuga ati n'umuriro udahera si y'urema. Nta muriro udahera Imana yaremye. None igitangura kurema mu gitabo cy'Amamuko hari umubisi iti ndaremye umuriro udahera nzobora ntamwo abantu bazokwigenza nabi. Haro biriho oya, umuriro udahera benshi bafataho kumenga na ahantu uri Imana yari bikagira iti nzoza zatayo abangambarabiye abatakurikije amabwiriza. Oya, mugabo ukondeka nkana nibwira ngo ndi umunyamayeri ndakomeye ndahabona nkaza ndarekerana ikibi kikanyinjirana kikizingazinga muri jewe kigakomera nkaza ndabigira nk'ukumenga n'Imana ndayicamwe Imana yabo ntibona jewe ndahambaye nije n'Imana ya jewe nyene mbere n'abandi nibapfukame basenge jewe n'ikimungu jewe ndahambaye. Aho rero uri kurarema umuriro udahera kuri wowe, ni uri kurawurema, ni uri kurigenera utakara. Ibintu murabyumva? Ibintu murabyumva? Sura mugende mubizirikane neza. Nta numwe Imana Pawulo arabitubwira neza ati twese twaremewe gukizwa no gutabarwa ushobora gushika Imana muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo. Ahandi ho igana Yesu twaca tumuhindukira twagira mu tuti ubwabuki wari umwiyorobetse. None vana Yesu uko ameze yaremeye arashira mu batumwa biwe umuntu agenera kuzotaka. Oya, niwe uko yaza arafata ingingo mbi akaza araca ku ruhande ibyo Yesu amubwira yasanze bihereje ku gutakara. Kandi gutakara si ingingo ikugwa ko giturumbuka iti ubu turafasha ingingo takara. Ni ingingo tugenda turandika mu buzima bwacu. Cyo gituma ahubwo Yesu yarashaka ko akira, nicyo gituma yamuretse akambira akanamutora akamushira mu biwe. Nakijya kimenyetso cy'intori dimbya akakimuha, ni kimenyetso banyisere bakigize mu kuvuga, ni kimenyetso girira umuntu w'umugenzi akomeye ukamusobanura mu bandi. Yesu yarakigize kugira ngo nibutse ati n'urukundo rwose nagukunze uri kurancamo, uri kuragomba kundetwiza, uri kurantrayisa nko kumenga sindakubona, mugabo ndabona ibiriko birikora mu mutima wawe, kandi ukabireka bikakubamo n'ibyo uguma wumva ndababwira kubera amafaranga. Cyo gituma kandi mubise Paulo aba bantu nzenyabiye Efeso ababwira ati attention ku mafaranga. Mubise ko yagarutseko nakubise neza akagira ati abiha kwa karorero ngo mu vy'amafaranga izahabu n'ivyambagwa nawe narenganije. Ubukene bwanje nubwo abagenzi banje bwamazwe n'aya maboko. Hajya rero tugire Kristo. Mu bintu bikomeye ushaka gupimamwo umuntu w'umutumwa wa Yesu, umushira mu mahera, umushira mu mafaranga. Hari abantu iyo tubonye amafaranga duca dutumutwe. Yesu uca tumupangira hariya hakurya ati hariya gato nzoza kuguhitana mpuzaniye icicumi, iyi banze ndayihetse. Amafaranga aradufasha gusuzuma umutima w'umutumwa,
kandi twese uwo mwisuzumo turawucamo. Mbega ushitse imbere y'amafaranga, aho naho turamaze kwakira inyigisho nyinshi, ndamaze kubaho inyigisho nyinshi, hama hakenerwa iminsi yose amatitida abiri. Ubwa mbere, amafaranga ushaka kuyashaka si bibi, twese turayakeneye, kandi turayakeneye, wowe tunanayakeneye gusubira. Murazi ko dukeneye amafaranga y'ibitoro, amafaranga y'imiti, amafaranga yo gusuka, amafaranga yo kwivuza, amafaranga yo gufungura neza. Ariko Umukama akagira ati ntihagire inzira irenganya abandi, hotora abandi, ufata ngo ugiye gushikira amahera. Iyo nzira uko uyifata uriko urataka utabizi. Iyindi kuyarondera rero mu nzira itunganye, ariko niwanayashikira no mu nzira itunganye. Ivyo vyo nyene ntibikwiye. Umutumwa uzomubonera mu kungene ashira mu ngiro iki kivugo ca diyoseze dufise uyu mwaka, ngo no gusangira neza ivyi Mana yaduha. Gusangira neza ivyo Imana iduha. Hariho kurondera mu ntumbero itunganye, hariho no gusangira. Mbwira Kristo, mwibuke wa mutunzi afise ibifaranga vyinshi, arafise byose, mugabo ntazi nagira imbere y'Imana. Aho batubwira ngo yarije mu kigega ca leta, aho batubwira ngo yakorera muri Obere akaza araka ibintu ku ruhande. Hanama byose byari ibyo birondeye neza, mugabo nta kibabagwe, nta buntagira, ari indifferent, ntacyo mubwiye, upfukira mafu. Jewe sinzi mafise byonja n'imbwa zanje zikari, wewe upanda gucako ngaho ntacyo bimbwiye, mafu n'akazi kawe. Ije gakerutse naryo rundi naracibwiye, wewe kwe bigira ikintu ciki suko bavuga. Kubirondera mu nzira itunganye no gusangira, ibyo bintu bibiri bishobora kugutuma ugaragaramwo umuntu by'ukuri acuditse na Yesu. Gusangira n'abari wowe urasesagura. Ikigo cya Yesu kivuga neza, gusangira neza ivy'Imana iduha neza. Kuko hari abumva ico kivugo usanga ntibagomba gusangira neza n'abandi. Hari abatabigomba kuko bagomba kwigungira ko vyose, n'abandi ico kivugo cyo gufashanya ngo dutezanye imbere bagifata ukutariko, bakagifatira mu bunebwe, bagira bati twebwe ntacyo tuzokora, turagenda gusangira n'abantu bakora, bakita mu muriro bakabirondera. Uri kinebwe, kandi maze kumenya yuko uri kinebwe udashaka gukora, nzobanza ngufashe gukira ngaho. Kuko hari abantu usanga dufata nabi amajambo y'Imana. Uriya mupatiri ategetswe kuba akunda gusangira n'abantu. Ntacyo nja gukora, nzoza ndagenda gutora iwe. Uribeshe. Ntuzopfa wugurira inzira yawe umugisha n'umuheza. Dusabe Umukama kugira ngo adufashe kugira ico gihagararo c'abigishwa n'abatumwa. Twambe twumvikanamwo uwo mutima wo kwitwararika, kunywanisha ico twemera n'ico tugerageza kuba. Naho byoshika ku muntu bikamushikira amagara make, mugabo akaguma bwana ngomba gushika ngaho. Ariko kandi kugira igihagararo c'umuntu ashingiye mu ijambo ry'Imana, ko Pawulo agira ati ngo ubu ndabashize mu minwe y'Imana n'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana bituvyarimo igihagararo ciza imbere y'ibintu n'imbere y'abantu. Twame twibuka yuko dutegerezwa guhorana ubuntu bw'Imana muri twebwe. Amen. Murakoze.